urukurikirane rw'ibikorwa tuzokora kugira ya tariki mpuzamakungu yerekeye iby'amahoro tariki 21 y'ukwicenda kila mwaka ni urukurikirane rw'ibikorwa tuzokora. N'uno munsi rero twashimiye yuko duhuza urwaruka ko nuko dukorana cyane cyane mu byerekeye kugarukana amahoro. Uno munsi rero uruganda rw'uno munsi rwakugira twibukanye cyari cy'amahoro na cyane cyane kuyatsimbataza kuko ata amahoro nta gashoboka, nta terambere rishoboka, aya mahoro adahari. Cyo gituma rero tuguma turi nyuma yabo y'urwaruka kugira tureke yuko ata amahoro nta kindi dushaka gukora imbere ya byose. Murazi yuko urwaruka ni abantu bakunda guhendwa cyane. Cyo gituma tuguma iruhande yabo nyuma yabo kugira tugume tubereka yuko ubuzima kwirirwa turwana kuvuga dushirana. Ubuzima ni gushira hamwe kuko n'abantu batera imbere bashira hamwe nguvu kugira izo nguvu zibateza imbere. Cyo gituma rero urwaruka tuguma turi nyuma yabo tubereka yuko ibikorwa by'iterambere byose bijyana n'amahoro cyane cyane bizoba kuri wa mbere n'ibindi biherekeye umuziki. Murazi yuko inkino ari ikintu bihuza bose bataravye ubwoko canke igitsina n'abantu bihuza abantu b'imihingo yose. Cyo gituma nashone mu kurikirana ibikorwa tuzokora icyo kintu twagishize imbere icyo kintu c'inkino n'icyo kintu c'umuziki n'umuziki nawo nyene n'ikintu gihuza abantu. Mba rero ibintu bihuza abantu tuguma turi nyuma yacu tukabikoreramo kugira abantu bagume hamwe bagume bashira hamwe kugira ibintu bigende neza, igihugu gitere imbere mu gihe abantu baguma bashira kuko dushize nk'uko hamwe ibikorwa byose bizogenda neza. Cyo gituma tubishimiye cyane kubona ibikorwa byose twakoze n'umunsi kuva mu gatondo babikurikiranye neza kandi byagenze muri masterpiece. Tuterekanya yuko kuri uyo munsi tuvuga yuko ikivugo cy'uyo munsi n'umuziki uri hejuru y'intambara. Icyo kivugo cy'uno munsi umuziki hejuru y'intambara. Umva rero kuri uyu munsi wa itariki 21 tuzogira umuziki abajene bazoba umuziki batambe baririmbe tunezerwe n'abantu bazoza baje kuasista kuri uyu munsi. Hanyuma ibikorwa bibandanye neza gushika mwanya ibikorwa uheze. Uyu munsi tuzokoresha ibintu by'umuziki cyane cyane ko raze yuko umuziki nawo nyine n'ikintu gihuza abantu. Cyo gitanga yuko kuri uyu munsi twerekanya igikorwa cy'umuziki itariki 21 y'ukwicenda. Musanzwe dufatse kuri Wpd Haguruka akabona ijambo ryawo byo kuri yerekana peace, naho tumaze kuraba muri Inyigisho tugenda turonka turana byo kuri cyo batushakara amahoro. Shima cyane ko berekanye n'ukuntu umuntu ashaka kugira utugambi twe duto bwabutse nayo bwamisi yose ko turavuga ko umuntu ashaka kura amahoro kubera ko adafungura neza cyangwa ataco yimariye. Tugiye gufatira yo ku nyigisho ariko araduha turana byo kuri ko Wpd kirafasha urwaruka cyane cyane mu karere ikirakoreramo kugira ngo umuntu wese amenye amahoro by'ukuri igihe hatari amasasu yandi mahoro ashobora kuba burayo yarondera gutse mu buzima bwa bisi yose ko amukora ashobora kurenderwa mu nzira zose.